iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uno mwaka tugiye kubagezako amakuru agezweko muri kano kanya, aho indongozi z'umugambwe CNL hamwe n'izindi nyankamugayo ziri mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi bandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bamenyesha ko ingingo ariko arafatira umugambwe CNL zitabashimisha nk'uko biri muri uru rwandiko tugiye kubashikiriza. N'urwandiko rwashizweho kandi ko bimenyeshejwe n'umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Tugiye kugaruka mu biri muri uru rwandiko rero rwoba rwamenyeshejwe abayobozi b'igihugu c'u Burundi. Ni ikete ryanditswe n'indongozi n'inyankamugayo z'umugambwe CNL, nivyo tugiye kugaruka ko aho uri hose rero nkwaye ikaze muri ano makuru ntuze gucikwa. Kuri nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano, igisabo c'indongozi kijanye n'ingingo yerekeye ihagarikwa ry'ibikorwa vy'umugambwe CNL muherutse gufata. Nyakubahwa mushikiranganji, nk'uko ingingo ya 10 mu gace kayo ka 10 k'amategeko ngenderwako y'umugambwe ibivuga, ikoraniro ry'umugambwe nirwo rwego rukurira izindi zose. Ivyo rushinze ni ntabanduka nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 54 y'amategeko y'umugambwe. Tumaze kwihweza ibiri mw'ikete ryanyu mwarungitse ku igenekerezo y'17 Rusama uyu mwaka w'2023 mwandikiye umukuru w'umugambwe CNL nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa. Iryo kete rikaba rivuga ko amakoraniro kaminuza y'umugambwe CNL ryo ku igenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'2023 n'iryo ku igenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 yatunganijwe hadakurikijwe amategeko y'umugambwe CNL kandi ko n'ivyayavuye atagaciro bifise. Tumaze kandi kwihweza ikete ryanyu ryo kugenekerezo ya 2 Ruheshi mwaka w'2023 mwandikiye umukuru w'umugambwe CNL aho mu mpera yaryo muhagarika ibikorwa byose vy'umugambwe. Twisunze abagize akarwi kiyita indongozi z'umugambwe CNL mu biro bikuru baharanira iyubahirizwa ry'amategeko y'umugambwe CNL, nabo nyene bari mu nama zitandukanye z'ibiro bikuru zavugiwemwo ivyerekeye ingena amakoraniro kaminuza azotunganywa. Twisunze ko vyari ngombwa ko umugambwe CNL utunganya amakoraniro kaminuza kugira ngo amategeko yawo yo mu mwaka w'2019 ajane n'ibwirizwa ry'igihugu ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone n'imitumba y'igihugu cacu. Iryo bwiriza rikaba ryatewe ko igikumu na Nyanicubahiro mukuru w'igihugu kw'igenekerezo ya 16 Ntwarante uyu mwaka w'2023. Twisunze ko mu mategeko ngenderwako yawo mu ngingo ya 53 umugambwe CNL utegekanya ikoraniro kaminuza risanzwe uko imyaka 3 iheze. Iryaheruka rikaba ryari ryatunganijwe ku igenekerezo y'16 Ruhuhuma uyu mwaka w'2020. Inyankamugayo zitavye ayo makoraniro eka n'izindi zitari muri yo twagomba tubashikirize ibikurikira. Icambere, ntidutahura ukungene mwumvirije akarwi k'abantu 10 bahakana ivyavuye mu ikoraniro kaminuza risanzwe ryo kugenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'2023 ryari ryerekeye kujanisha amategeko y'umugambwe CNL n'ibwirizwa ritunganya gushasha uburere bw'intwaro y'igihugu n'ivyavuye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo kugenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 ryari ryerekeye gushira mu ngiro ivyapfundikiwe muri iryo koraniro ryaheruka. Kandi ayo makoraniro yompi akaba yabaye mu mutekano ntangere, nabo nyene bayitavye. Twibutsa ko intererano za bamwe muri bo zafashwe nk'ama
ziraninjizwa mu mpinyanyuro z'ayo mategeko. Izo mpinyanyuro zahavuye zemezwa 100% n'inyankamugayo zose hakoreshejwe gukiriza ukuboko. Mbere n'abagize ako karwi nabo nyene bakaba barakirije amaboko atagahato atanumwe avuyemwo. Ngo nta numwe rero atogira amakenga kungene mwagiye kubakira kuvyo abagize ako karwi bababwiye mukanabashigikira haciye iminsi 48. Iryo koraniro risanzwe ryarabaye, hakaba ariho muja kutumenyesha ko amategeko atakurikijwe. Abagize ibiro bikuru vy'umugambwe nta numwe yigeze ahakana ko amategeko n'amategekarugo y'umugambwe ahindurwa. Ica kabiri, mbega abagize ako karwi k'abantu 10 bafise iyihe nyungu yo kuburizamwo ivyavuye mu makoraniro kaminuza, canke bariko baraharanira inyungu za bande ko tutabatumye? Ko twebwe bene umugambwe aribo bene amakoraniro kaminuza asanzwe n'ayadasanzwe, twaje muri ayo makoraniro kaminuza akaba ari twebwe twapfunditse izo ngingo kandi tubona ko zibereye. Twazipfunditse twisunze amategeko n'amategekarugo y'umugambwe wacu CNL. Ubu tukaba dutekanye kuko twemera ivyavuyemwo vyogenda gutenya kubahwa mushikiranganje ko ushigikira umugwi w'abantu 10 inyungu z'abakeyi mwirengagije nibigera nkana twebwe bene umugambwe twapfunditse izo ngingo zavuye muri ayo makoraniro inyungu za benshi. Ica gatatu, vyongeye nyakubahwa mushikiranganje twagira tubamenyeshe ko ivyavuye mu makoraniro yo kugenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'2023 no kugenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 bitega umukuru w'umugambwe namba, ahubwo vyega twebwe inyankamugayo twayashinze mu mutekano ntangere. Kwagiriza umukuru w'umugambwe ko yarenze amategeko mu gushinga izo ngingo nshasha ngo muba murengeye akarimbi nk'uko intwaro rusangi ibitegekanya. Aho benshi bashize niho Imana iba iri. Ica kane, ngo ntivyumvikana ingene mwebwe nyene mwatanze uruhusha rwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 mutabonye ko iryo kwigenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'2023 yari yisunze amategeko y'umugambwe CNL. Ica gatanu, vyongeye ikoraniro ryo kwigenekerezo y'12 Ntwarante uyu mwaka w'2023 iyo riba ritakurikije amategeko ntimwari kwemera ko umukuru w'umugambwe CNL agira ingendo mu ntara nshasha uko ari 5 Butanyerera kwigenekerezo y'8 Ndamukiza uyu mwaka w'2023, Buhumuza kwigenekerezo ya 15 Ndamukiza uyu mwaka w'2023, Gitega kwigenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka w'2023, Burunga kwigenekerezo ya 22 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 ndetse na Bujumbura kwigenekerezo ya 23 Ndamukiza uyu mwaka w'2023 zo gusigurira inyankamugayo ivyerekeye uburere bushasha bw'intwaro, ivyerekeye iminyanyuro z'amategeko ngenderwako n'amategekarugo yo mu mwaka w'2019 zemejwe mu ikoraniro risanzwe ryo kwigenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka, ko umugambwe CNL ugiye gutunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryerekeye gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu ikoraniro risanzwe ryo kwigenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'2023. Ica gatandatu, turavye ivyo twadondaguye aho hejuru twebwe abari mu basanzwe bitaba ikoraniro kaminuza n'izindi ndongozi duteye igikumu kuri uru rwandiko, ni ukuvuga abagize ibiro bikuru, abashinga amateka, abakenguza amateka, abarongoye intara, abarongoye province, abarongoye district, abarongoye komine, abagize amakomite y'intara mu mugambwe no mu mihari, abagize amakomite yo mu vyegera ntara n'umugambwe no mu mihari, abagize amakomite yo mu ntangaro mu mugambwe no mu mihari, abagize amakomite yo mu vyegera ntangaro mu mugambwe no mu mihari, abatoye mu nama
mpanuzwajambo z'amakomine mu mugambwe seneri, indongozi zo mu bugari ndetse n'indongozi zo ku mitumba. Twemeza ko ivyashikirijwe n'akagwi k'abantu 10 ko amakoraniro kaminuza atakurikije amategeko y'umugambwe ari ivyitwazo kuko atazindi ntumbero bafise atari ugusambura umugambwe seneri bahereye ku rwego rukuru ururongoye. Twemeza ko ibipfunditswe n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe seneri ari ntavuguruzwa. Akarwi k'abantu 10 ntigashobora guhakana no kugwiza n'ubusa ivyapfunditswe n'isinzi ry'inyangamugayo zaturutse mu ntara zose n'amakomine yose agize igihugu c'u Burundi. Ingingo zapfunditswe mu ikoraniro kaminuza zihindurwa n'irindi koraniro kaminuza. Twemeza kandi ko umugambwe seneri atari uw'indongozi gusa zo mu biro bikuru, ahubwo seneri ni umugambwe w'inyangamugayo zose zemera amategeko yawo n'indongozi ziyakomokako. Turemeza ko n'abo 10 baterekwa ivyavuye muri ayo makoraniro bacugururiwe amarembo ya seneri, kanatsinda ntibirukanywe kuko bari mu rwego mpanuzwajambo rukorana hafi na hafi n'ibiro bikuru vy'umugambwe. Ngo biranatangaje ukungene bariko baharanira ibibanza atagahembo gategekanije guhabwa uwuri muri vyo. Turahakanye amayeri ya semandari y'ako karwi aho vyagaragaye ko inyifato yabarenze haba mu nama z'ibiro bikuru zavugiwemwo ivy'ikoraniro kaminuza canke mu nzandiko bagiye bashira ku mugaragaro yari iyo kuzingamika ibikorwa vy'umugambwe. Bagiye barahindagura ivyitwazo mu ntango ya vyose basaba ko kuri w'umugambwe yokura mu mugambwe umushingamateka Nduwayo Christophe kandi bo nyene bazi ico amategeko ategekanya mu kwirukana inyankamugayo mu mugambwe. Mu nyuma haje ivyo kwigiza inyuma itunganywa ry'isabukuru igira 4 y'umugambwe n'ikoraniro kaminuza mu gihe bari basanzwe bazi ko n'imiburiburi ikoraniro kaminuza risanzwe ryategerezwa kuba hatarenze igenekerezo ya 16 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nk'uko amategeko abitegekanya. Ngo ubu naho batanguje urugamba rwo kuvuguruza ikoraniro kaminuza kandi vyapfunditswe vyakozwe ariho bari, ngo ntihagire ico bavuga bakavyemeza mu bandi 100%. Ngo bigaragara ko abo bantu bameze nk'umwana ahiye mu kwaha canke nka ya nyoni ya ndyogo yarika mu ntege iti uhaguruke meneke wicare meneke. Ngo muri make ni bantaho mfatwa na cane ko ikoraniro kaminuza ryo kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 yabakuye mu mabanga rikabashira mu yandi kandi yo ku rwego rw'igihugu. Turemeza ko umugambwe wose ufise uburyo witunganya nk'uko tubisoma mu ngingo ya 10 y'ibwirizwa rigenga imigambwe mu Burundi. Vyongeye mu gihe tubona ko ari ngombwa ko tujana n'ibihe mu gukurikiza ibwirizwa nimero 1/05 y'igenekerezo ya 16 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 risubiramwo uburere bw'intwaro mu gihugu. Tubasaba ko mwoturekera umugambwe seneri ukitunganya ukajana n'ibihe na cane ko atari icaha gushira mu ngiro ibwirizwa ry'igihugu. Dusuzumye neza inzandiko abagize ako karwi bagiye bashira habona imbere y'amakoraniro n'inyuma yayo, turemeza tudakekeranya ko rwari uruyeri kugira ngo ibiringo bitegekanijwe n'amategeko y'umugambwe birengane hanyuma umugambwe ugwe mu kaga, gutyo ka karwi kabonereho ivyitwazo vyo kwagiriza umukuru w'umugambwe ko yahonyanze amategeko. Icamunani, turatangazwa n'inyifato yo gukoresha ibimenyetso vy'umugambwe uko bishakiye biranga ako karwi mu gihe ico kimenyetso gikoreshwa gusa ku nzandiko zerekeye ibikorwa vy'umugambwe no mw'izina ry'umugambwe.
turasavye mu cubero canyu nyakubahwa mushikiranganji muhagarike ingingo mwafashe mu mpera y'ikete ryanyu ryo kwigenekerezo ya kabiri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 rihagarika ibikorwa vyacu mu gihugu cose, kuko naho biri uko inyangamugayo turatekanye kandi turabandanya dusenyera ku mugozi umwe. Twobibutsa nyakubahwa mushikiranganji ko mw'ikete ryanyu ryo kwigenekerezo ya 31/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mu gace karyo k'icenda mwari mwahamagariye babura amatari kureka imigambi igakora mu mwidegemvyo amanama yabo, na cane cane ko imenyesha ibikorwa vyayo ariko idasaba uruhusha. Unaho muvuga ibijanye n'umutekano wo guhungabana nta ntamwe mwo kwerekana aho inyangamugayo zashamiranye kubera ico kibazo, ahubwo dutewe impungenge nuko abari bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'umugambwe yabatswe mu buryo budatahuritse. Dusozereye twongera tubasaba nyakubahwa mushikiranganji kubahiriza ivyo twapfundikiye mu makoraniro kaminuza yo kwigenekerezo ya 12 Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ndetse no kwigenekerezo ya 30 Ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023, na cane cane ko ibijanye nuko ingingo zipfunditswe n'inzego z'imigambwe zigirwa impfagusa biciye mu ngingo ipfunditswe na sentare ntahinyuzwa mu gisata cayo kijejwe ivy'intwaro nk'uko bitegekanijwe mu ngingo ya 64 y'ibwirizwa rigenga imigambwe. Vyongeye ingingo ya 70 y'iryo bwirizwa nyene ivuga ko hari ikibazo hagati y'abanyamugambwe ufise ikimubake yitura iyo sentare nyene. Mu kurindira inyishu ku gisabo cacu duhamagariye nyakubahwa mukuru w'umugambwe duhamagariye nyakubahwa mukuru w'umugambwe ahawe ikopi y'uru rwandiko gukoresha ubwenge Imana yamuhaye akora ibishoboka bibereye yishimikije ingingo za 15 na 47 z'amategeko y'umugambwe kugira ibikorwa vy'umugambwe bibandanye ukuri kwamye. Abari muri ako karwi nabo tubasavye biko bitagashi bagaruke mu ruhongore batumbere mu burongozi bw'umugambwe batomore ikibabakiye mu ntumbero yo gutora umuti urama. Tubaye tubashimira nyakubahwa mushikiranganji ku nyishu nziza muzoduha ku vyifuzo tubashikirije. Bishikirijwe kwigenekerezo ngibi rero ivyatangazwa ndabukenguruke rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wa fyonda